Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana bakunzi ba BF News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kiganiro cacu cuno munsi tugenekerezo gindwi ukwezi no kwa gatanu no mwaka turi mu 2026 muri ano makuru yacu tugiye kuyaga ingingo zigera kuri zitatu zikomakomeye tugiye kwibanda ku makino iganiro muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe ibijanye n'ubutumwa zandi kiratanga aho ikirasaba umuryango utabara imbabare Croix Rouge kuza gutora imirambo canke imivyimba y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda biciwe ngaha muri Perezida Rusizi ndetse no mu micungararo yaho ibi bariko barabitangaza kuri no munsi nyene genekerezo ryandwi basaba yuko iyo mirambo yoza gutora ngo kugira ngo ntihagira abashobora guteza ibibazo kubera ko ngo yamaze gutangura kononekara sivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'inama idasanzwe yamaze igihe ikiringo cy'iminota 30 yahujiyemo bamwe mu baperezida badasanzwe bari gutegura Hima Empire muri aba president harimo Museveni, harimo William Ruto, harimo Perezida Paul Kagame, harimo Joseph Kabila Kabange, harimo Thomas Rubanga, harimo Perezida Sudan y'Epfo ndetse n'uwo bita Moyize Katungi. Aba bose bari bitabiriye iyo nama yamaze iminota 30 kumbure turaje turabire hamwe icoba catumye baterana ni mu gihe Perezida Tshisekedi afise ubutumire bwo kuja muri Tanzania mu misi za kugira ngo ashobore guhurirayo n'aba president baheruka guhura na Samia Suluhu hariya Dar es Salaam muri Tanzania. Ivyo twaje tubiyagire mwa kino kiganiro sivyo gusa turaza kuyakubijanye n'ubugwayi bwa giturumbuka bwa Joseph bwa Uko Nanga tubifatanye n'ibijanye n'akanama kabaye kuno munsi uko hari uko bifitanye isano nimwebwe tuzakubana niyo mpamvu ndababwiye mubane natwe mbega nike kintu coba catumye Joseph Kabila Kabange plutôt Colonel Nanga agwara mu gihe bari bafise rendez-vous y'inama idasanzwe yabaye kuri uno munsi ni kihe coba cabitumye ibi byose turaje tubirabire hamwe muri kino kiganiro cacu cuno munsi making sure ko maze gukora subscribe tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tubandanya tubashikiriza dushima cyane urukundo mukomeza kutwereka turabikenguruka kuko muri abantu bacu ndetse tunakengurukira kandi wewe wese ukora subscribe turabikora wewe wamaze gukora like ni ivy'ingenzi muri commentaire muze tuyagireyo ufumuduza imitima cyangwa madrapo kugira ngo utwereke yuko uri kumwe natwe gatanu kuri gatanu kaze kandi muri kino kiganiro mu nkundire manze ndamutse cyane imbere ko tujya mu kiganiro cacu mwebwe mwese mudukurikirana abumva no rurimi rw'ikirundi abaherereye mu Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari henshi muri Africa tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse bitegwa n'amasaha muriko muradukurikiranira. Yesi ngo ntamwe ndabivuga mu nkundire duhere kuri ino nkuru aho wazarendo iriko irasaba umuryango utabara imbabare Croix Rouge kuza kwevakiwa canke gutora canke gushingura imirambo y'abasikire b'u Rwanda baguye ngaha muri Perezida Rusizi ndetse no mu micungararo ya Perezida Rusizi mu migwano ihamaze imisi. Tubabwira neza yuko imigwano igikomeje muri Perezida Rusizi nubwo wazandi kirasaba yuko boza kwevakiwa cyangwa gutora imirambo bakayihamba kugira ngo ntihashobore kugira ico yonoye. Ndibaza iyo wazarendo iramutse isohoye ijambo nk'iryo nuko haba hari kidasanzwe kandi baba bagomba gukingira abene igihugu kuko urabizi imirambo ipfuye ikasangukiraho ni kibazo ku magara y'abene igihugu basanzwe baba muri ivyo bice nayo mpamvu tubabwira yuko kaba kakoretse ni nyuma y'imigwano yari maze imisi kiraba muri Perezida Rusizi canke muri Sud Kivu nka yose twarababwira bijanye na Kigugwe tubabwira ivya Kamnambo turababwira ivya Kigoro twabwira ivya Minembwe aho se n'ahantu hamaze imisi ariko arabera imigwano idasanzwe ndetse hanagaragara imirambo ku bwinshi ndetse ugerageje kuvugana n'abene igihugu basanzwe baba muri ubwo buce barakubwira neza yuko imirambo y'abasikare b'u Rwanda babuze ngene bayitora kubera ko wazarindi yagiye irokipa ibice bari barimo ndetse na FRDC na FDNB. Ibi ndibaza muramaze imisi miko murabibona yuko M23 iri kiratsindwa cyane ku mirongo y'urugamba neza na neza muri Sud Kivu. Ndibaza mu kiganiro nabahaye ku munsi w'umusara mugoroba abagerageje kumviriza mwarumvise aha bene igihugu bakunkumura amatwi baravuga ati ntitwari bwabo n'urugamba rubereye ngaha muri Kigugwe
turabonye umufedenebe wariwe, turabonye umuzarendo wariwe, turabonye umufadesi wariwe, bivanye n'ingene bashoboye kwerekana ubutwari n'ubutore ku mirongo y'urugamba mu kubita inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Rero aho hose twarababwiye ibijanye n'imirambo yari kirandagara mu ibarabara, aho hari umwe n'igihugu mbere ya telefone tubwira ati ubu nyene ariko ndagenda tubonye imirambo yasikare ari masaha y'ijoro y'abasikare b'u Rwanda yapfuye bataraza gutora. Urumva yose iyo kaba ari riske canke ari ibintu bishobora gukururira ibibazo abene igihugu baba muri ivyo bice. Rero wazarendo yo ngaha muri Perezida Rusizi iratabaza umuryango utabara imbabare kuruwa huje gukora ibishoboka vyose kugira ngo bashobore kuza kugira ico bakoze, bashobore kuza gutabara cyane guhamba zino nyeshamba z'u Rwanda ziba zaguye muri ibi bitero biba vyabereye aha muri Side Kivu. Ko biraboneka neza yuko iyo habaye ibitero M23 gatakaza ntabwo iheza ngo ize kwivakiwa imirambo canke ize gutora ababo bapfiriye ku mirongo y'urugamba. Bimaze kuboneka neza yuko baca babaheba bakabahebana n'ivyo baba bafise, aho wazendo yo iza yironderera impuzu babambaye, wazarendo iza yirondera amateni, ibigwanisho, wazarendo iza yironderera bijya bintu nyine do special biba bikeneye kugira ngo bashobore kuza baravyifashisha mu migwano yabo ya buri munsi. Rero iri ni tangazo rishikira mu gihugu cy'u Rwanda, rishikire abarongozo muri M23 bumve neza yuko wazarendo akeneye imirambo yasikare b'u Rwanda mu bice basanzwe barimwo. Rero twarababwiye yuko bakomeza kuba umwava, bakomeza kuba intabire. Ndibaza iyo tubabwira amakuru nk'aya rero kugera ya masaha ntituramenya nyamba wazarenda igisabo cabo cashikanwe ku barongoye ino miryango ya Croix Rouge. Kumbure tuzakomeza tubatohoreze uko ibintu bimeze muri kino kiganiro cacu. Twababwiye yuko ubugwayi bwa Uko Nanga budasanzwe kandi tugomba kubuhuza n'uyu mubonano w'abamwe mu barongozi canke inama idasanzwe yamaze iminota 30 yahuje n'aba Perezida Kagame, Perezida William Ruto, Museveni, Perezida wa Sudani y'Epfo, hariho n'uwo bitwa Thomas Rubanga ndetse na Moyizi Katungi yabahuje kuri uno munsi, mu gihe Uko Nanga wewe yari yibereye mu bitaro. Kandi tubamenyesha neza yuko ivyo bariko barayaga abo ba Perezida canke ababubahwa biba ari ivye bijanye na sudanization cankwe balkanization. Reka rero twisunge cyane ku bijanye n'ubugwayi bwa Uko Nanga, turaje tugaruke ko tubihuze n'ibijanye no mubonano w'ababubahwa batari bakini izindi ndongo zitarinze kuvuga ziba zatumiwe ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba mu gisagara ca Goma. Niho amakuru yava yavuga yuko Uko Nanga bivugwa ko yagize ikibazo ca AVC mw'ijoro ryakeye. AVC ku bantu batakizi, AVC mu gifaransa nico bita accident vasculaire cérébral, accident vasculaire cérébral. Mu kirundi ugejeje kubishyira mu kirundi ni kujya kuntu imitsi itwara amaraso yo mu mutwe iba yatobotse canke iba yatobotse ugasanga iriko canke gutoboka canke guturika kw'imitsi yo mu mutwe itwara amaraso, nico bitwa AVC, ico bitwa accident vasculaire cérébral, ico nico bitwa AVC. Nico kibazo rero bariko baravuga yuko Uko Nanga ashobora kuba yagize, ndetse mw'ijoro ryakeye aho amakuru adusumira avuga yuko yaciye ajyanwa mu bitaro vyo mu gihugu cy'u Rwanda bitwa King Faisal biri mu gisagara ca Kigali. Niho yashoboye guca ajanwa anyarukanwa kugira ngo amagara yiwe ashobore kwitabwaho ndetse banamurokore kugira ngo ashobore gukira atakibazo na kimwe canke n'ibishobora kumuhitanira ubuzima. Iyo abantu benshi bumvise ngo AVC barazi civako baravuga ati tegwe ibi nibi. Rero nta wamenya yuko niyi AVC ko ravuga yuko Uko Nanga ariyo ishobora no kumuhitana kubera ko ubugwayi bwiwe ntabwo busobanutse nabukebuke. Murabizi neza yuko Uko Nanga wewe yishakira kugera i Kigali. Uno munsi akaba habaye inama y'abashaka kwifatira Side Kivu ndetse na Nord Kivu ikorera sudanization canke balkanization. Imindazi yuko mubizi mbega nta wo kwikeka yuko canke nta wovuga yuko kubijanye n'ubu bugwayi bwa Uko Nanga butuvuga neka arahemera mu vyuma byoba bifise mu ruhara na leta
ya Kigali nabo fatikanije muri Kongo kugira ngo bashobore guhitana ubuzima bw'iyo narya musanzwe muzi yuko bafise ivyo badahuriza. Iyo mvuze yuko Uko Nanga naba ba Kagame n'abasutani makenga bafise ivyo badahuriza, kumwe mwumva yuko iyo muri politike umuntu umwe mufise ivyo mudahurizamwo ashobora no kuguhitana kugira ngo ashobore kuganya ama entere yiwe. Niko bigenda muri politike. Awamenya urashobora gusanga ari ikintu bamukubise mutu kugira ngo berekane neza yuko ari ubugwayi, nkuko nyine mu Rwanda vyaraye bibaye. Uwo bitwa Aimable Karasira yari yarafunzwe yagirizwa gushinja ubwicanyi leta y'inkotanyi ndetse n'ivya genocide, aho yahakana genocide yakorewe bita ko akorewe abatutsi 1994. Harageze yuko amara igifungo ciwe ndetse agahita yicwa. Ibi nta ukeka yuko atoba yishwe, nta n'umuntu yokekiranya. Rero na Joseph Kabila ashobora kwisanga muri aka kantu barayi bagiriye uyu mwene data, kandi si rya mbere. Iyo ukoranye nabo bikorohera canke bikorohera kubavamo, kuko muri politike umwe wese araba inyungu ziwe. Narijya iyo ukorana n'igiroberi hoho canke n'inyeshamba biba vyoroshe cyane kwera umuntu kugira ngo ntashobore kugutangira mu nyungu ziwawe. Ibi rero Joseph Kabila ashobora kwisanga yishwe mu buryo atazi. Narijya yashoboye guca ajana kuvurirwa muri Kigali, kandi muzi neza yuko badasanzwe bahuje imbono canke ko babona ibintu ku mirongo y'urugamba. Aha rero mvune akagohe b'abakongomani binjira muri zino nyeshamba ngo nini na nini ngo bagiye ngo guharanira ubwigenge bwabo, kumbe ko rakorera leta y'u Rwanda atavyo bazi. Naganda babwire yuko Uko Nanga aramutse apfuye ari we wenyine yarasigaye muri izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zikoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi abari basanzwe bamucunga canke abakorana hafi nawe babagiriza ngo bafashe ku nguvu, bakabatiga abakobwa b'abanyarwanda akazi karangira bisanze muri kapa. Rero warasigaye ni Joseph Kabila. Munibuke yuko na bya Mungu Maheshi Bernard ivyo bitarasobanuka ashobora kuba yarishwe kandi bidasubirwamo, kuko haheze igihe atari karagaragara mu bijanye n'ibikorwa by'uno muhari w'ingeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero igihe uri kurabankira yuko botangura donc gushira mu ngiro uyu mugambi wabo wa Hima Empire, biragoye cyane kugira ngo ubagumiremwo. Rero Joseph Kabila twabivuze kuva kera yuko Fendofe ari we azico kugira ngo bikunde bashobore kubandanya imigambi yabo, kuko byaragaragaye neza yuko badahuza imbono yabo. Joseph Kabila ashaka yuko bogwana kugira bafashe Kinshasa yibere Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko aba basuma bo bafise ivyo bishakira, bavuga ati twe turashaka Nord Kivu na Sud Kivu tubigire igihugu cyabyo kugira ngo bikunde duze turitorera ubutare, duze turitorera amabuye y'agaciro, vyorohe dukize igihugu cy'u Rwanda. Narijya muzi yuko igihugu cy'u Rwanda cyo cyaciye muri buno buryo kugira ngo gishobore konona ubutunzi bwa Kongo, kwica abakongomani ba profit kubaka igihugu cyabo babicishije mu maraso y'abakongomani. Ibi nta numwe atabizi, abadukurikirana umunsi ku munsi twagiye turabibabwira kandi bidasubirwamo. Rero ibijanye n'iyi accident vasculaire cerebrale bavuze yuko ari yarwaye, nta wamenya sinje kuvyemeza canke sinje kubiharakana. Iyi stroke aramutse apfuye avuga ngo yishwe na stroke, ngo yishwe na AVC niyo stroke mu Congereza. Rero kumbureka tubandanye tubatohoreza kuri kwiko biraba, kumbure turuzoza turababwiye kumwe n'ibintu vyifashe. Ariko Colonel Nanga si muzima. Colonel Nanga umwanya n'umwanya arashobora kwicwa kandi ntabwo ashobora kubacika. Murabizi ko bigenze kumwagiriza kugambana ku gitero cagabwe muri Uvira muri Paul Karundu, bacagirije Colonel Nanga. Muravyuka ko bigeze kuvuga yuko ariko arahiga ubuhungiro ahunge. Ibi murabizi yuko byavuzwe, ndetse ubu yarameze nk'upfungiwe ngaha muri Goma. Ubu Colonel Nanga ameze nk'upfunzwe, nta mwidegemvyo afise. Rero kumva no munsi yuko ashobora gukora akantu kugira amuhitanire ubuzima ni ibintu bisanzwe, kuko nibo basanzwe bamufise mu ntoki. Rero akigwara inama yazinduye iba inama idasanzwe, bivugwa yuko yamaze iminota igera kuri 30. Iyo nama niyo nababwiye
yahuje bamwe mu bihangange harimo Museveni, Moise Katunga, harimo Joseph Kabila Kabange, harimo Perezida Kagame, harimo Thomas Rubanga, harimo William Ruto, harimo na Perezida wa Sudani y'Epfo bazinduriye mu nama kuru no muzigerekerezo ryandwi kugira ngo bashobore kwiga, bashobore kurabira hamwe ko uburyo bashobora gukora ico bitwa sudanization canke balkanization. Ndibaza iyo ndabivuze vuga bati ko diwa bikuye hehe bimeze gute, ariko hari ubutumwa bw'amajwi. Rero uwo muhuro novuga yuko ari umuhuro wagize watumye abantu benshi bagira amakenga, ari umuhuro kumbure ushobora kuba wavugiwemo ibintu bikomeye. Reka turindire ibizoba byavuye muri uno muhuro, turaza tubabwira ukungene ibintu biko biragenda n'ingene byifashe, ariko mwumve yuko nyamukuru ico baganira ari cyo bito sudanization canke balkanization, gufata inoside Kivu na Nord Kivu bakabigira igihugu batarenze kugwana kugera Kinshasa. Ndibaza ibi mwamaze kuba mu bitahura mvuga rimwe mukumva cumi. Singomba kubarambira cyo kubabwira vyinshi, reka muanze mu nkundire. Ndabashimire cyane mwebwe mwese tubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye. Kumbure Uwiteka Imana bishatse, reka cyo ndabashiriramo aya majwi avuga ukungene ibijanye na balkanization bigomba gukoreka canke ibijanye n'uwo mugambi wari kurategurwa muri wahuje abantu. Amajwi ndayafise kandi ndayabashiriramo kubumva rurimi rw'ikirundi plutôt rw'Iswahili mushobore guca muyakurikirana. Le chef d'État Yoweri Museveni, Kagame, Ruto, celui de Sud-Afrique, de Sud-Soudan plutôt, de Sud-Soudan, Yengli Kabila lui-même, Muganga. Ok. Alors parmi les délégués, Moïse Katumbi a envoyé son délégué là-bas. Thomas Lubanga a envoyé son délégué. L'ancien gouverneur de l'Équateur, de province orientale, Manissa, lui aussi a envoyé son délégué. Les CRP de Thomas Lubanga a envoyé leur délégué. Ok. Leur réunion avait comme objectif, c'était par rapport aux sanctions qu'on a données à Joseph Kabila. Alors sur ce, ils ont dit qu'ils ont siégé sur les dossiers de savoir comment on va protéger Kabila. Il faut que Kabila ait des humilités là qui peut le protéger par rapport aux sanctions qu'on lui a données. Alors sur ce, il s'est décidé qu'il faut qu'il fasse tomber Ituri. Je constate pourquoi ce monsieur a parlé de cela, il a fait tourner cette vidéo. C'était par rapport aux réunions là qui s'est tenues à Kampala à 0h aujourd'hui, 1h du matin aujourd'hui, la nuit. Donc pour eux, ils vont faire tous les moyens de faire tomber l'Ituri via Nord Kivu. Là vous me comprenez très bien. On va tomber Ituri via le Nord Kivu. C'est pour dire qu'ils vont d'abord faire tomber les grands nord ici. À partir de là, ils vont attaquer Ituri. Et quand ils vont attaquer Ituri, quand ils vont récupérer Ituri, là Kabila se proclame. Là Kabila se proclame comme il vient, comme il est le chef de l'État du parti Est de la République. Donc à partir de là, quand Kabila va se proclamer, c'est là où on va attaquer Chopo Kisangani. Et comme au Katanga là-bas, ce sont les autorités qui n'aiment pas les M23, mais la population les attend, alors ils vont poursuivre à faire les opérations de Katanga. J'espère bien que vous m'écoutez très bien. Ok. Avec ça, il y a des mobilités dans des cas comme je vous ai dit. Alors je ne sais pas si qu'est-ce que vous allez préconiser. Il faut mobiliser les choses tant possible
les retards là, hein, ça risque de laisser, puisque quand nous avons les grands nord aussi, les tours, nous avons encore la force. Mais si une fois les nord qui vont tout occuper, et puis tour, sachez que le gouvernement de là, de l'autre côté, nous serons faibles et au risque de nous imposer ce que nous ne voulons